Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Oriane Itangishaka abaramutsa. Tudatinze amakuru yo kuri ino saha tuyahere hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Maramutse Oriana, turayahera mu karere ka Afrika k'ibiyaga binini muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo ku munsi wa mbere yarateye akamu muhari w'abaroberi wa Me 2023 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kubahiriza ihagarikwa ry'imigwano, awusaba no kuva mu bice wigaruriye. Umuhari M23 warafashe uturere mu buseruko bwa Kongo kandi usa n'uwegereje kuzinguruka igisagara ca Goma. Umuvugizi wa Guterres Stéphane Dujarric avuga ko asaba uwo muhari kubahiriza uguhagarika intambara kugira byorohe ko uva mu bice byose wafashe mu buseruko bwa RDC. Dujarric avuga ko umunyamabanga mukuru wa ONU anegura ubwicanyi bwose bukorerwa abasivile kandi agasaba imigwi y'abagwanyi yose y'abakongomani n'abanyamahanga gushira ibigwanisho hasi ataco barinze gusaba. Mu rugendo rwiwe muri RDC mu ndwi iheze, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe yarabonanye n'abagenzi we ba Kongo Felix Tshisekedi hamwe n'abaperezida b'ibihugu bihana imbibe. Yavuze ko impande zose zigiye gushira ibigwanisho hasi kuva kuri uyu munsi wa kabiri. Kuri Afrika kandi, umuyobozi w'ibitaro byo mu gisagara ca Las Anode kiri ku rubibe rwa Somaliland yiyonkoye kuri Somalia avuga ko abantu hafi 200 bishwe abandi barakomereka mu migwano yamaze indwi zitari nke. Las Anode ni gisagara Somaliland na Somalia bikunze kugwanira. Izo mpande uko ari zibiri ziragirizanya gutanguza iyo mishamirano yatumye n'ibitaro byo muri ako karere bisamburwa. Haraheze ikiringo cy'ukwezi gisirikare ca Somaliland kigwana n'imihari ishingiye ku moko kugira cigarurire igisagara ca Las Anode. Somaliland yariyonkoye kuri Somalia haraheze imyaka 30 igenzura ico gisagara kuva mu 2008, ariko abakuru b'amoko amwe muri cyo bifuza kuba munsi y'ubutegetsi bwayo. Naho mu karere no mu makungu badasiba gusaba ko abashamiranye bahagarika intambara, imigwano iracabandanya. Dr. Ismail Mohamud arongoye ibitaro bikuru bya Las Anode avuga ko bakomerekera muri uko gutana mu mitwe bashika ku 950 mu gihe abarenga 200 bamaze kwicwa. Avuga kandi ko benshi mu bafa ari abasivile. Amakuru yerekeye Afrika kandi, leta y'Uburusiya yaragabiye Malawi amatoni 200,000 y'intabire yo mu mirima, kimwe mu twigoro two kurondera gushikirwa n'ibihugu vya Afrika mu bya kidiplomasiya. Ambasaderi w'Uburusiya muri Malawi Nikolai Krasnikov yavuze ko Uburusiya butekekanya kandi guha umugabane wose wa Afrika amatoni angana 260. Yavuze ko yizeye ko abakuru b'ibihugu vya Afrika bazovugira igihugu ciwe kugira gikugwe ko ibihano cyafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi, igihe bazoba bari mu nama igira kabiri izohuza Uburusiya na Afrika, ikazobera mu gisagara ca St. Petersburg mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Umushikiranganji wa Malawi w'uburimyi Sam Kawale yavuze ko izo ntabire zizohabwa imiryango y'abarimyi 400,000 kandi zikazofasha mu kugwiza umwimbu mu gisata c'uburimyi. Malawi iri mu bihugu vyatowe
byatoye binegura Uburusiya mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka uheze kubwo gutera igihugu ca Ukraine. Ibihugu bindi birenga 15 bya Afrika byo byahisemwo kutagira ico bivuze. Washington, ijwi rya Amerika. Leta z'Ubumwe za Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ivyavuzwe na perezida wa Tunisia kubimukira hamwe n'amakuru avugwa ko bahagarikwa ku bwinshi bagakubagurwa muri ico gihugu cyo mu buraruko bwa Afrika. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu Ned Price yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Amerika yasabye abategetsi ba Tunisia kubahiriza agateka k'impunzi, akabimukira hamwe n'akabasaba ubuhungiro. Perezida wa Tunisia Kais Saied ku munsi w'Imana yaramiriye kure amacakubiri afatiye ku rukoba, acavuga ko abakubagura abimukira bazobikurikiranwa binjiye mu baciye kubiri bazokurikiranwa n'ubutungane. Ibi abivuze mu gihe haheze iminsi 10 atangaje ko abimukira binjiye biciye kubiri n'amategeko bagiye kuzokurikiranwa bagafatwa. Ishyirahamwe rya Afrika ryaragaragaye ingendo rivuga ko ari imvugo y'urwanko rushingiye ku rukoba. Amerika nayo ivuga ko abenegihugu bayo batewe bongera baranyuruzwa n'abantu bitwaje inkoho bataramenyekana mu gihugu kibanyi ca Mexique. Ibiro by'inyamiramabi vya Amerika FBI byavuze ko abo banyamerika banyurujwe ku munsi wa gatanu, bari bahejeje kujabuka umupaka bavuye mu gisagara ca Brownsville ca Texas binjira muri ico gihugu ca Mexique. Ijwi rya Amerika ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 no kuri metero 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Rumwe mu rwaruka rw'impunzi z'abarundi ruherutse gusubizwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania ruvuga ko rwari rwatorotse iyo nkambi kubera ubuzima bubi rubamwo muri iyo nkambi. Ikintu nje rero ubu kinunze ni guca uturaga kulima jango zatora amatafari cyangwa nkaja mu kijiji agiye mu garuka na mu kijiji ukafatwa mu njya dukakubitwa. Twebwe abana bo ngahindura turi beshi ubuzima bwaje ndiko ndabora imbere ntibuzoba bwiza cyane. Abo ni bamwe muri urwo rwaruka. Abasirikare b'abarundi bari mu ngabo z'ishirahamwe ry'ubuseruko bwa Afrika EAC barungitswe muri Kongo bazoja kugenzura ibibanza abagwanyi ba M23 bategekanijwe kuvamwo. Yamara bamwe mu banyekongo ntibumva neza uruhara bazogira mu kugarukana amahoro mu gihugu cabo. Ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera. Abasirikare barenga 100 b'igihugu cy'u Burundi nibo bamaze kugera mu mujyi wa Goma mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo z'u Burundi zoherejwe gukorera mu gace ka Masisi hagana mu Sheki na Kirurirwe. Aho ni mu duce duherutse kwigarurirwa n'abarwanyi umutwe wa 23. Biteganyijwe ko abarwanyi bari mu 23 bari buhari kuri uyu wa kabiri mu rwego rwo guhagarika intambara ndetse no kure ku duce twose bafashe. Ingabo z'u Burundi zije zisanga za Uganda zirenga 800 ubu ziri muri teritwari ya Beni ho zifatanije n'iza Kongo FARDC mu gwashya umutwe wa Kisilamu wa ADF wafite ibirindiro no mu ntara y'Ituri mu duce twa Irumu na Jugu. Ingabo za Kenya zigera kuri 700 nazo ziri mu duce twa Kibumba muri Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Izo ngabo zose zoherejwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba. Hari izindi ngabo z'u Burundi zisanzwe ziri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Izi zaje mu bufatanye bwa leta ya Kongo n'u Burundi zibarizwa muri teritwari za Fizi, Uvira na Mwenga aho zaje guhashya imitwe yitwaje intwari ikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo. Kubireba izi ngabo z'u Burundi nshya zaraye zije muri Kongo, bamwe mu baturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru barumvikanisha ko nta cyizere cy'uko izi ngabo zizabasha kugarura umutekano mu ntara imaze imyaka irenga 25 iri mu ntambara. Aba kandi bongera bavuga ko ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC nta ngufu n'ubushake zagaragaje mu kurwanya umutwe wa 23 n'indi mitwe ikomeje kubangamira umutekano w'abaturage muri ako karere. Elise Ombeni ni umwe muri bo yagize ati: twebwe kuza kw'abarundi ndabona ntacyo biteze kudufasha
twe ubwacu abakongomani twe tugombye kwirwanirira ubwacu tugaproteja igihugu cyacu tukakirinda kuko uri kureba abakenya nabo bari muno ntacyo batumariye kandi bamaze kurangiza amezi ageze muri 3 nta n'igisubizo baraduha na kimwe. Leta yakagombye guha ibikoresho abasirikare bacu ba FARDC bagashobora kurwanya umwanzi, naho ubundi imbaraga zo hanze ntacyo tuzizeraho. Salama Sofo niwe abona ko leta yagakwiye kugarura umutekano mu ntara ya Kivu ya ruguru na Ituri. Uyu kandi asanga ko kongera umubare w'abasirikare atari wo muti w'ibibazo Kongo ifite. Izo muri Kenya zaraje bwa mbere zarabanje ziza ntabwo zarwanye, urugamba rwagiye rubera dufashe nk'igicanga n'ahandi hose. Ingabo zaje mbere zo muri Kenya nta kintu zadukoreye. Ukuntu biri rero nizo mu Burundi ndabona nta gisubizo zatanga. Ntawe turusha kumenya igihugu cyacu, rero ntabwo twatega imbaraga zo hanze ngo barizo zizaduha umutekano. Twewe ubwacu twakagombye kwirangiriza ikibazo keretse wenda dukeneye ibirwanisho. Uyu muturage wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ko izina rye rivugwa ku bw'impamvu z'umutekano we abona ko ibi byose bigaragaza ubushobozi buke bwa FARDC, bityo bikaba birimo umugambi wo kugaba igihugu mu kabiri cyangwa balkanization. Izo ngabo za EAC ziri kwinjira mu gihugu ntabwo nzibona, ntabwo numva kimwe n'abazizana, ntaho turi kubyumva kimwe. Ubundi inkabo nka ziriya kwinjira mu gihugu ngo zije gucunga ubusugire bw'igihugu cya Kongo haje byigeze byabashyeshye. Guverinoma yacu iyo bisa ngo yari ifite imbaraga ntabwo yagombye gucunga mujye kwakura hirya no hino baze bayicungira ubusugire. Nta hantu byigeze kuba ngo muri Kongo ntibesha bakaze biriya bintu byo kuza kugaba igihugu ntabwo bigaragaye, ntabwo bifututse, ahubwo twagombye kubigira gusa ingabo zacu za FARDC zihangane zigaragaza ubushobozi bwazo zicunga ubusugire bw'igihugu. Ku ruhande rwa bamwe mu banyapolitiki bo muri Kivu ya ruguru bo izi ngabo za EAC zaba ziha imbaraga abarwanyi bayo mu 2023 mu gufata uduce twinshi turi mu materitwari atandukanye. Amani Napoleon wo mu ishyaka ACN Action pour un Congo Nouveau asaba umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi gusesa amasezerano Kongo yose ifitanye n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu rwego rwo kugarura umutekano mu gihugu. Nous craignons une énième progression. Ubwoba dufite nuko hashobora kubaho imbaraga nyinshi ku ruhande rwa M23. Byaragaragaye ubwo ingabo za Kenya, Uganda zageraga mu burasirazuba, imbaraga za M23 zariyongeye. M23 ikagenda ifata uduce itari isanzwe ifata. Ubu rero niyo mpamvu dusaba Perezida Felix Tshisekedi gukuraho amasezerano yaba afitanye na EAC kuko dufite igisirikare gikomeye. Hari amwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi nasaba ingabo zaje mu butumwa muri Kongo gukoresha ubunararibonye mu kugarurira bagenzi babo b'abakongomani umutekano usesuye. Maître Armel Niyongere ni umuyobozi w'ishyirahamwe akati rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu mu Burundi. Twavuganye kuri telefone. Dusaba nuko inzoga z'uburundi zogenda bwa mbere zerekana ubuhinga budasanzwe gukingira abanyagihugu, ubwa kabiri bakaraba n'isuke mu bibazo bya Kongo. Ikindi nacyo dushobora gusaba ibihugu by'akarere kuko ingorane ziri no mu Burundi murabi ingende nazo nyene kuzicarira bakabikorera umuti bakashyiraho ibiganiro hagati y'abo bose bafise amatasi na leta y'Uburundi kuko aka karere gasigaye gatwarwa n'umukuru w'igihugu c'Uburundi. Biteganyijwe ko ingabo za FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa 23 bashyira intwaro zabo hasi kuri uyu wa kabiri nk'uko byemejwe mu masezerano atandukanye y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba harimo na leta ya Kongo Kinshasa. Hagati aho ari mu ruzinduko muri Kongo mu mpera z'icyumweru gishize, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yatangaje ko amaze kwemeranya n'abakuru b'ibihugu bya Angola n'u Rwanda ko bagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurangiza intambara. Ibi ni nyuma y'ibiganiro yagiranye nabo mu ruzinduko amaze mu iminsi muri bimwe mu bihugu by'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Mu gisagara cya Uvira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahari abanyagihugu barenga 400 haravugwa ikibazo c'ubukene bw'ivyumba by'uburuhuko bakunze kwita mu gifaransa morgue. Abanyagihugu bavuga ko iyo bafushije abantu babura aho babika ibiziga vyabo mbere yuko babapfuba. Inkuru imenyesha makuru b'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ibuvira. Ugeze muri bimwe mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Uvira n'ibindi byo muri territoire ya Uvira usanga nta buruhukiro cyangwa morgue bifite byo gushiramo bapfuye. Tugera ku bitaro bikuru bya Uvira niho twasanze honyine hari uburuhukiro bufite ibyumba 2
des chambres froides barukirizamo abantu baba bitabye Imana baba bavanywe mu bice bitandukanye by'uturere tubuzima twa Uvira, Kiliba, Plaine de la Ruzizi na Ruvungi. Aba baturage bifashisha ibitaro bikuru bya Uvira bavuga yuko babangamiwe no kuba uburuhukiro bwabyo bufite ubushobozi bwo gushyirwamo imirambo 2 gusa, mu gihe abantu bicara bapfa muri aka karere ari benshi cyane. Kineza Mati ni umuturage utuye mu mujyi wa Uvira, agaragaza yuko iki kibazo cy'ubukene bw'ibyumba by'uburuhukiro kibabangamira iyo bapfushije abantu kuko bituma babashingura vuba. Abantu iyo bapfuye tubura aho tubashira kubera kuko ibyumba ari bike, hari ibyumba 2 byonyine nivyo bikora. Icongeyeho n'ivyo 2 ntibikora kubera impamvu zakura nta yihari. Mugashiramwe umuntu ubwaco kumva barabahamagaye mu muzana amafaranga yo kuja kugura karubira ntari muri dépense yayo mwishura ku munsi. Ubwo mukagura karubira kugira ngo abantu banyu bataza kubora kandi bari muri morgue. Kandi congeyeho abantu barapfa ni benshi, urabona umujyi ni munini ufite abantu benshi, urebye taux de mortalité iri ku rwego rwo hejuru, ariko ibyumba 2 tibishoboka kuko bishobora gukuvura abantu bose bapfa hano muri aka karere. Kubera ubu bukene bw'ibyumba byo kuruhukirizamo abitabye Imana biri ku bitaro bikuru bya Uvira, usanga rimwe na rimwe hari abajyanayo imirambo bakabura aho bayishira, rimwe na rimwe bakavanamo imirambo imaze iminsi bakayishira hasi. Ibyumba 2 nibyo bihari, abantu gasanga bamwe baje uyu munsi, abandi bari bakeneye ko umurambo uzageza n'ejo cyangwa ejo bundi, bakabwira ngo nta mwanya uhari, bigatuma mukora ibidakwiriye gukorwa, mugashingura mutari muteganyije gushinga. Ngo hariyo bavanamo bagashiramo bavuga ko iyo bamaze kuyishyiramo hari igihe babemerera kubera impamvu zo gukunda amafaranga, mukayibika mwamara kugenda bakayikuramo, mukanya mukanusanga imirambo yangiritse. Bazana iyi mirambo bakayikuramo ibyo mwashizemo kandi mwayitangiye amafaranga, bakaza kubitsamo indi yabo uko bishakiye, nyine kubera impamvu z'uko nta bushobozi bufite bwo kubika imirambo myinshi. Iki kibazo cy'uburuhukiro si mu bitaro bya Uvira kivugwa gusa, ahubwo no mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga naho haravugwa iki kibazo cyo kutagira za morgue, aho usanga abaturage batera imirambo za peteroli mu rwego rwo kurinda ko yangirika. Ubundi imirambo yacu turayizana tuyikuye mu bitaro, tukayizana mu mazu yacu, ugafungura icumba kimwe ugashiramo umurambo icyo tuwukorera kijanye n'isuku nyine kugira ngo abantu bazaze bawusange ukimeze neza utarangirika. Ijambo icyo dukoresha amazi. Umurambo tuwutera amazi, tutawutera amazi twawutera peteroli, tutawutera peteroli tugatera essence. Izo ngizo icyo gihe umurambo ukuma ntunuke ntubore. Kiza Muhato ni umuyobozi w'umujyi wa Uvira, nawe yemeza yuko umujyi abereye umuyobozi ufite ikibazo cy'uburuhukiro kuko ibyumba 2 bishyirwamo imirambo 2 gusa ari bikeya ugereranyije n'ubwinshi bw'abaturage batuye uyu mujyi. Avugana n'ijwi rya Amerika, umuganga mukuru w'ibitaro bya Uvira Dr Mashupe Salomo yavuze ko ibitaro byari bifite ibyumba 4 bashyiramo imirambo, ariko 2 ibyuma bibikonjesha byarapfuye. Gusa uyu muganga agaragaza yuko hari umuterankunga musha ugiye kubaka ubundi buruhukiro. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira bugaragaza yuko uyu mujyi urimo ibyumba 2 by'uburuhukiro utuwe n'abaturage barenga 400. Vedatse Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira. Mu kiringo c'amezi 2 aheze, leta y'igihugu ca Tanzania yarasubije mu nkambi ya Nduta abana bari munsi y'imyaka 16 barenga gato 1500 bari baratorotse baja mu bisagara bitandukanye mu zindi ntara za Tanzania kurondera ubuzi. James Joven aratubwira ibindi. Umuvugizi w'ibiro vya migration komine Kibondo Bwana Ayubu Abdallah mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika yemeje yuko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo bafashe abana hafi 695, mu kwezi kwa kabiri bafata abana 530 mu bijiji bituranye n'inkambi ya Nduta. Abandi barenga gato 356 bafatiwe mu zindi ntara za Tanzania mu gihe basohotse inkambi bitemewe n'amategeko. Yavuze ko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka kujya inyuma y'inkambi gushaka ubuzima. Muri zo harimwo ubukene bugaragara mu miryango itaronswa imfashanyo zikwiye. Ikibazo nuko hari ihonyangwa rikabije y'amategeko agenga abana kubera bakoreshwa ikazi zisaba inguvu kandi zibarengeye urugero. Muri kuno kwezi turakora isakwa ry'abana bari inyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana
basanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biruko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Sehemu yoyote ambapo watakapokuwa sisi tuko tayari kufika. Bamwe mu bana batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko batoroka inkambi kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe, gutyo bigatuma baja inyuma y'inkambi gushaka akazi bakora mu gihe batariyumvira gutaha mu gihugu c'amavuko. Aha batubariye uko babayeho. Ikintu nje rero ubu kinunze ni guca uturaga kulima jango zatu amatafari canke nkaja mu kijiji agiye mu garuka mu kijiji ukafatwa mu njya ukakubitwa. Twebwe abana bo ngahindura turi beshi ubuzima bwaje ndiko ndaboraba imbere ntibuzoba bwiza cyane. Bamwe ku bibazo babonye mu Burundi abandi nabo kumbuza ubukene kuko nk'ubu abana bamwe usanga bagiye mu kijiji abandi bakaja kwiga ibintu vy'amakarate. Bamwe baragiye ku bagabo abandi nabo baratwaye inda abandi nabo bari nyuma y'ibijiji gukora akazi abandi nabo b'abakobwa nyene n'abahungu bose baragiye nyuma y'ibijiji gukora akazi ko bahemba amahera makeyi kuva mu gitondo bameneka ukwezi kose kugahera bagaca babahemba 30. Bamwe mu bavyeyi batuye mu nkambi ya Nduta bo basavye leta ya Tanzania, HCR n'andi mashirahamwe atandukanye kubaronsa imfashanyo zihagije nk'uko bisabwa n'amategeko agenga impunzi, cibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye. Barakwiye baronderera nk'akantu bokora ko bateza imbere kubera abana benshi bararenga inkambi kubera ubukene, kubera batagira ikibafasha, kubera bamwe benshi ntibafise abavyeyi. Hariho n'abafise abavyeyi babo ugasanga mu mutwe ntibafise utuntu bokora kugira ngo abo bana banezererwe. Hazogera igihe n'abandi bazoza barapfiriye kubw'inzara bagenda kuraba ivyo boshaka borondera kugira ati baraba ukuntu babaho. Leta ya Tanzania rero nitezure kuko turi ngaha mu nkambi abandi bakaja mu boyi iyo mu bisagara abenshi bamaze iminsi batoroka. Ishirahamwe Save the Children rifasha igisata c'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta ryemeza ko rishoboye gufasha abana bashika 9,800 uko umwaka utashe mu bijanye no kubaronsa ibyo kurya, imyambaro n'ibikoresho byo kwishura. Ariko hakurikije ibitigiri bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shirahamwe hari abandi barenga 7,900 bakeneye imfashanyo zikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu ariko ntibazironka mu buryo buhagije, ari nayo mpamvu ituma benshi batoroka kuja gushaka aho rutahandi. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tubashikirize ikiganiro kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mugiye gushikirizwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mutse neza ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri 1951 ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa rishyiraho manda z'umukuru w'igihugu ebyiri ntarengwa. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Nyuma yo gutangaza ubwigenge bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 4 y'ukwa karindwi 1776 nta mukuru w'igihugu waruriho. Hariho gusa perezida wa Congress. Urwego rumwe rukumbi rwari urw'igihugu cyose rwari rugizwe n'intumwa za leta zose uko zari 13, ariko nta bubasha nyubahiriza tegeko uru rwego rwari rufite. Nta n'itegeko nshinga ryariho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenderaga ku cyo twakwita nk'itegeko ngenga bari barise The Articles of Confederation mu Cyongereza. Abaryanditse birinze gushyiraho umwanya w'umukuru w'igihugu kubera impungenge zikomeye ko yakwigira nk'umwami wica agakiza nka George wa gatatu w'Ubwongereza bari bamaze kurwanya no gutsinda maze bitandukanya nawe biha ubwigenge. Ariko rero bamwe mu barwanye intambara y'ubwigenge cyangwa se revolution nka James Madison, Alexander Hamilton na George Washington bari bafite izindi mpungenge zikomeye ko igihugu cyabo cyari kigitaguza gishobora gushwanyuka. Koko rero leta zari zikigize zari zikomeye ku bwigenge bwazo bwite ku buryo zahoraga mu makimbirane y'urudaca
ku byerekeye nk'imipaka yazo, pansiyo z'abarwanya intambara y'ubwigenge bavuye ku rugerero bibaza mbese ngo ninde wagombaga kuzibaha, n'ibindi bibazo nk'imisoro, ubucuruzi no gukora ifaranga. Nta bubasha Congress yari ifite kuri ibyo bibazo byose. Alexander Hamilton nawe wari umwe muri izo ntumwa za rubanda yarahagarariye leta ya New York, yabashije kuyumvisha ko ikwiye kuvugurura itegeko ngenga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Congress yarabyemeye, noneho ishyiraho indi nama yaguye, Grand Convention mu Cyongereza, yo kubirebaho. Iyi nama y'intumwa za leta 13 yateranye amezi 4 mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu, kuva mu kwezi kwa gatanu kugera mu kwa 9 1787. Ntiyavuguruye itegeko ngenga, ahubwo yakoze undi mwandiko mushyashya bidafite aho bihuriye na gato, kuko uyu mwandiko wo wateganyaga inzego z'ubutegetsi bw'igihugu cyose nshyashya kandi zifite ingufu zitari zarigeze zibaho na rimwe, arizo urwego nshingamategeko Congress, urwego nyubahirizategeko ruyobowe n'umukuru w'igihugu, n'urwego rw'ubucamanza rukuriwe n'urukiko rw'ikirenga. Umwandiko mushya wateganyije kandi n'uburyo izi nzego zigomba kuzuzanya no kugenzurana. Niwo wabaye itegeko nshinga rishya rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzi kugeza n'ubu. Abahanga mu by'amateka no mu by'amategeko bemeza ko ari ryo rya mbere na mbere mu mateka ryanditswe mu bihugu byose byo mu burengerazuba bw'isi. Ku birebana n'umukuru w'igihugu, itegeko nshinga ryamuteganyirije manda y'imyaka 4 gusa, ariko ntiryavugaga inshuro yemerewe cyangwa abujijwe kwiyamamaza. Ahubwo perezida wa mbere George Washington wategetse kuva mu 1789 kugera mu 1797 yatanze urugero, yanga kwiyamamariza manda ya gatatu. Abamukurikiye nabo bose barabikoze barugenderaho, ariko itegeko nshinga ntiryababuzaga kwiyamamaza inshuro zose bashatse. Yego, hari bamwe na bamwe babigerageje ariko ntibyabahira, kugera kuri President Franklin Delano Roosevelt. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika warengeje manda ebyiri. Yatowe inshuro enye, mu 1932, 1936, 1940 n'1944. Yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwa 4 1945, amaze amezi 2 yimitswe muri manda ye ya 4 na nyuma y'imyaka irenga 12 ku butegetsi. Yari uwo mu ishyaka ry'abademokrata. Amaze kwigendera, amajwi yarazamutse cyane kugira ngo igihugu gisubire ku muco, ariko noneho byanditse mu itegeko nshinga. Bityo mu 1947 inteko ishinga amategeko Congress yari yiganjemo abarepublikani mu mitwe yayo yombi, yatangiye kwiga umushinga wo kurivugurura uteganya manda ebyiri ntarengwa z'imyaka 4 buri manda imwe. Abadepite bawemeje ku itariki ya 7 y'ukwa 2 1947, abademokrate 40 nabo barawushyigikiye icyo gihe. Abasenateri barimo 23 b'abademokrate nabo bawutoye ku itariki ya 12 y'ukwa 3 1947. Congress yawohereje muri leta zigize igihugu ku itariki ya 24 y'uko kwezi kwa 3 1947, kugira ngo nk'uko itegeko nshinga ribiteganya nazo ziwemeze kuri byibura 3/4 byazo, kugira ngo rero ushobore kubasha gutangira gushyirwa mu bikorwa. Icyo gihe igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigizwe na leta 48. Hari hakenewe rero 36. Uyu mubare wabonetse ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 2 1951. Leta ya Minnesota iri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze kwemeza irivugurura ryabaye irya 22 ry'itegeko nshinga ribuza umukuru w'igihugu gutegeka manda zirenze ebyiri. Ryatangiye gushyirwa mu bikorwa kugeza n'ubu, uhereye kuri President David Dwight Eisenhower wategetse kuva mu 1953 kugera mu 1961. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nacyo uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagikurikiye, maze rero mugire umunsi mwiza.
inshuti muduteze amatwi aha niho turangije amakuru yacu yo kuri ino saha. Ndabashimiye ko mwahisemo kumviriza radiyo Ijwi rya Amerika. Ndashimiye bagenzi bacu bamfashije gutegura no kubashikiriza aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe na Oriane Itangishaka.